Kuri itariki ya 25 z'uku kwezi kwa gatanu umugabane wa Afrika urahimbaza imyaka 60 iheze hashinzwe ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika OIWA mu nyuma ryagiye kwitwa Afrika yunze ubumwe. Uguhimbaza uwo munsi na karyo gahambaye ko kwerekana ubumwe, iterambere hamwe n'urugamba umugabane wa Afrika urimwo rwo guharanira ubwigenge no kwikukira muri Afrika nk'uko ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika ribivuga. Ngibi byo dukwiye kumenya uko uwo munsi witiriwe Afrika watanguye. Mu kwezi kwa gatanu 1963 abakuru b'ibihugu 32 vya Afrika barahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia basinya urwandiko rushiraho ishiramwe rya mbere ku mugabane wa Afrika baryita OIWA, hari nyuma yo kuronka intahe zo kwikukira. Utwigoro twa OIWA kwari uguharanira kwikukira muri politike no gushigikira imihari itandukanye ariko iraharanira gukuraho intwaro kajyanisha miryango ya apartheid muri Afrika y'Epfo mu myaka y'1990. Ku itariki 9 ukwezi kw'icenda nyene 1999 abakuru b'ibihugu vya Afrika bihurikiye muri OIWA baremeje ico bise urwandiko rwa Sirte mu nama yabahurije muri ico gisagara nyene ca Sirte ni muri Libya. Basabye ko iryo shirahamwe ryovugururwa rikaba rishasha kandi rigaharanira umugabane wose wa Afrika baryita Afrika yunze ubumwe. Ryaciye ritanguzwa ku mugaragaro mu kwezi kw'indwi 2002 i Durban muri Afrika y'Epfo. Kuri itariki ya 25 ku kwezi kwa gatanu 2023 haribukwa imyaka 60 uwo munsi witiriwe Afrika uhimbazwa. Urahimbazwa ku civugo kigira giti Afrika yacu kazoza kacu. Ijambo nyamukuru rishimikirwa ko nico bise kunyarutsa ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo guhanahana ibidandazwa no korohereza abantu kugenderanira kuri uwo mugabane wa Afrika atamipaka canke imbibe nk'uko ubumwe bwa Afrika bubivuga. Umunsi witiriwe Afrika uhimbazwa n'ibihugu bitari bike ariko wagizwe umunsi w'akaruhuko kandi uhimbazwa bimwe biboneka muri Afrika y'Epfo, Nigeria, Kenya, Ghana, Ethiopia, Zimbabwe, Senegal hamwe na Tanzania.